ndavuga simvura yemwe murantunga ikibwirwa n'icyumba nawe urumviriza ndavuga simvura yemwe murantunga ikibwirwa n'icyumba nawe urumviriza. John, yeah my brother. meze neza ko mbona umenga telefone yawe twaye bro. Yeah man, meze neza cyane. Ko narabaga kuri Karinoji na Satubi kuntu nyene biko biratwikanye n'ukuntu bro. Atari sana. Stop ibyo kwanza ibyo sivyo twuma tuganire ko ngomba ndafise histoire nabonye ahantu nagomba nyene tuganire ko. Imeze gute histoire ka bro? Ijya nkuru ya mugenzi wacu. Ijya nkuru ya mujama wacu. We wayibonye? Claude. Yeah. Bro, birababaje sana. Man, cyane gose kubera ko atari man. Atari sana ko ya mutipe bya ntiyumva. Je nageragaje inshuro nyinshi ndanura niyumva bro. Niraye byamubaye ko ni hatari. Idande sana kandi ni hatari mu bisanzwe. Yo peti nyene ntiyumva. Ntiyumva kubera ko ndiba ko nanje naragerageje kumuvugisha, kumuhanura. Ndagerageza nyine kumubwira ati izo nzira urimwo ni inzira ashaka kukugirira nabi, inzira ashaka kukujana ahantu nawe uzicuza ubuzima bwawe bwose, inzira nyine ushaka kujamwo nyine ukumva umutima wawe udatekanye sana. None raba nk'ubyo amaze kuba bro, amatwi asumira ngo yamaze kuba yinjira imihimba kubera kantu kutumva pe, kubera kutumva ko naramuhanuye reka kugendera mu bwana buto, bwo bwana igihugu babwita minere, bwo bwana uri kugera muri ubwo bwana butarakura, usa n'uri kurigururira agasho winjiza wonyene. Ariko ibyo byose ntigeze nyumvira mana amatwi ari mu rupfu ntiyumva bro. Hatari bro, ni hatari kubera ko urumva nyene babibabaje cyane, babibabaje pe, kubera ko urumva nko bagiye kumara imyaka 20 n'indi mu gasho, ubuzima bwe barahagaze, ibintu byo wenyene ntibigiye kubandanya. Nko bumva birajyana ku bamuvyaye, birajyana ku bagenzi, ku bamuhanura. Man aratekereje n'ubwaruka rwagendana pe, kubera ko bro aho hantu n'abandi bagiye kwigiraho nk'abagenzi biwe, abari bamwegereye, abumvise inkuru yiwe, n'abandi bantu nyene babisanzwe bamuzi bagiye kwigira ko, kubera ko ndazi nibamara kumva ino nkuru nabo bari bafite izo ngeso bagiye kugabanya cyangwa bagiye kubiheba burundu. Abo jinaza ko byiza bo biheba burundu kubera ko iyo ni ingeso mbi cyane ijana umuntu ahantu hatari heza nyene. Uwo bishobora yogerageza kwirinda kuko abakuze barahari, bikoraniye kwigumya ko na leta yavuga nta kundi bikoraniye kwigumya mugabo ukoreshe ibyabigenewe mugabo apana konona abana b'igihugu cyane. Si byiza kubera ko uburi kuriyicira kazoza kubera ko nawe cyane kazoza abandi nk'ubu Claude urabona ko kazoza kiwe kagiye byajya imyaka 25 binja safi 20 n'indi este si kuba bafite 50 cyangwa irenga ni hatari. aya ntazokwiga kavayo avuga ati ni hatari, ntazokwiga kavuga ati mu bisanzwe azobatara nkano murundi no yavuze ngo ndavuga simvura byiza vuga wigire, bivuge wigire nashaka zokumva ase naho nakundi ase ntakunda amaraso yawe niyiwe ntazoguharugwa ko kubera ko uba waravuze warabyaye akanakumva suko none nuko nyene
nyine kubera ko iyo umuntu yasohoka karabo mbwira izo ngeso bugerageza kuzigabanya bugerageza kuziheba kubera ko ubirimwo utarafatwa canke utarabyagirizwa wumva umenga n'umunyenga wumva umenga nyine ni wewe mingi si warayibonye urupfunguruzo kumwanga wayo ariko wamaze kubigira nugasanga tari sana pressure rede sana ubishobora yo kwihangana man komera bandanya rero wicacingira ntakumenya ne kubaza amakuru bandanya wicacingira asante sana gusubira babaje thank you asante sana ndavuga simvura yemwe murantunga ikimbwirwa n'icyumba nawe urumviriza ndavuga simvura yemwe murantunga ikimbwirwa n'icyumba